ni match zigera kuri zine nazo nyene ni hakiri kare saa 1:45 z'ijoro ekipi ya Club Brugge yari anye wabo mu Bubirigi baza kwakira Atalanta Bergamo hama isaha zine z'ijoro Celtic Rangers nako Celtic Glasgow niyo mu gihugu ca Ecosse baza kwakira Bayern Munchen yo mu Budage Feyenoord yo muri Hollande baza kwakira ekipi ya AC Milan mu Butaliyano Monaco mu France bakire ekipi ya Benfica yo muri Portugal uko niko novuga match zuno munsi zitegekanyije muri rusange nuko ni match novuga hari anye ata buremerero bunini cyane gose buhari uretse novuga nka match ya Monaco na Benfica ubona yuko ari imigwi ibiri none nta kintu ariko uravye novuga Monaco bari bahuriye no mu matsinda ugiye kuraba kandi Benfica yaje ku kibuga cyande ca Monaco ihatsinda ibitsindo bitatu kuri bibiri vya Monaco Monaco iri muhira Monaco iri nta rouge yabayemo yabayemo mu rouge ya Monaco ni match rero ubona ko gambere yarimo Angelina cyane gose uno munsi naho bagiye kuba bahurira hajya nyene ni match ubona ko je ku bwanje izobiri equilibre wanashima gusumba nizo match je niko ndabibona ariko nubundi ni afishe ubona ko atari mbi namba uravye novuga nkiyi afishe ya Feyenoord AC Milan Feyenoord iri muhira tuzi Feyenoord novuga ma exploit yakoze twavuze match novuga Feyenoord yatsinzemo City ibitsindo bigera kuri 4 yivuye inyuma bitatu twarabonye City nako AC Milan itsindira Real Madrid muhira Santiago Bernabeu AC Milan novuga bagenda bikurikiranye intsinzi ni match nayo nyene ubona kuturindiranye gishika ekipe ya Bayern Munchen nibwo ititwaye neza mu matsinda iza kuba yakiriwe na Celtic muhira ni Bayern igakomeza kuzana bwa busamazi Celtic ishobora kuyica mu myanya y'intoki ariko nubundi Bayern ni ihabwa amahigwe hama Atalanta Bergamo zo yagendeye Club Brugge ni migwi ibiri nayo nyine ubona ko hanini cyane gose iri kwira donc itandukanye ariko uretse yuko Atalanta yo yakinye finale ya Europa League mwaka uheze itsinda inatwara n'ico gikombe hama itwere ku rwego rwiza mu mwaka uheze igiye kubikina na Club Brugge ubona ko match novuga ya nyuma bakinye na City yaragerageje novuga kwitwara neza ariko birangira n'ubundi ni match imwe muri rusangi mubona gute match zuno munsi match zuno munsi kuvuga ngo ziri mwanje ni ibintu bigoye ni match uravye nka Club Brugge nubwo yakina na Monaco Benfica urabona ko Monaco atacho donc iri muhira atamahigwe ifise nibwo Benfica novuga tubona ko ndi avec l'experience kuri Monaco iyi urazi ko match bahuye Monaco iri muhira nyene baronse karate tukura ku minota 59 bihera ari 3-2 vya Benfica ba profita iyo carton rouge ndabona iyi ishobora kuba revanche kuri bo kandi bavuga bati tugasamara kuri ni match kandi match roturutse baturi muri Portugal aha mbona ko iyi match iza kuba iyo rivalite ikomeka gose agatansiyo gakomeye kuko iyi migwi n'imigwi ifise abakinyi atabastare batari bari muretse abadimana nabo bariko barakura muri Benfica ariko ubona yuko nabana bakiri bato banyaruka bameze neza iyi match za kubiryoshe nibaza yuko kuri Atalanta na Club Brugge Monaco nta kintu Monaco bayihaye amanota make y'igusumba Benfica ni ifisa amanota kubera yabatsinze Alonso ikintu kimwe no vuga kuri izi match Monaco amanota 2.90 Benfica nako Benfica amanota 2.90 Monaco amanota 2.35 kunganya amanota 3.50 ikintu kimwe no vuga kuri izi match zuno munsi kiki ni match zifise image twategerezwa kuba ariyo dufise kuri no niveau yizi za barrage urabona iyo hajemwo City na Madrid iriya si image ya barrage yizi match za barrage uri kuraraba nama afisha dakanganye ali image y'ivyategezwa kuba muri inde muri barrage waje kuraba hariya ubona match zifise equilibre zose yego imatch uza gusangamwo desequilibre ni nkiyo ya Bayern na Celtic ku rupapuro naho nyene ucusanga bivuye kuki Bayern naye iraho itategezwa kubiri urumva ariko kuba ari match zidakanganye
wewe wari kuvuga anje ni nyinshi Alonso ni match ziri equilibre cyane kandi ndabona harimo tuwafishe tuzoba turyoshe cyane wibaza ko Atalanta iza korogwa na Bridge iyoroshe ni Bayern na Celtic iyo niyo prediction mugana na Celtic ntuzo bugiza ko ariko ishobora kubera ngumu sana kuri ntuzenya kuri Bayern Dominique muga kuzindi equilibre ni match zigoye kuparia ivyo twabihebeye kiki Mukanya aratanga shwa deal mugabo jewe izina musi ziragoye Atalanta kwitotsinda Club Brugge Atalanta iratsinda Club Brugge Bayern itsinda Benfica Monaco Monaco iratsinda tranche Monaco iratsinda iri muhira Monaco iratsinda je ko nshigikiye Benfica no nkoreshe determine ntakunda je ndayifata nk'icyaha ndayifata nk'icyaha iyo terme kuvuga ngo nakiratsinda tuzi umupira nibishoboka twarabonye penalty yashaka kudadanura ibintu Rouge yashaka kudadanura ibintu irafisa amahirwe ereka Monaco muri no ntuzenya simbi muri no parcours ifise n'abakinyi bona bikora je mbona Benfica cyane gusumba Monaco byose ni ibintu bishoboka ibyo byose bituruka kuki Alonso kuri iyo equilibre yayo match uravye Benfica akantu kaka experience isumba Monaco wibaza ko Milas iza koroherwa kwa Feyenoord niza koroherwa niza koroherwa biba bigoye equipe yokora ikosa uzaronse ibintu yo kudatsinda match aller na retour ni Bayern ibintu mejeje kugira izindi zose no nakubwira Alonso nta biragoye ko hari izo kuvuga ngo irafise amahigo y'ikuzotsinda match zibiri muri izi biragoye gose ibintu mejeje kugira mafu ngize match zingahe zitanu na Liverpool washize zine izi ni zine Atalanta sindayishizemo urumva ngire Atalanta mena yishitseko Atalanta iri kuri 2.30 urabona rero equipe zitanu zimpaye amanota 28 muzungu ndaburiye vuga twumve Liverpool itsinde Mira itsinde Bayern itsinde Monaco itsinde na Atalanta itsinde mafu hagira uwunkurikira Jesse mvuze ngo munkurikire Jeze n'ivyuwanje nuko rero nuko vyifashe namwe muragira ico mushikirije novuga kuri match z'uno munsi murabona yuko match zinagoye cyane gose no kupreditinga sangwe ikaze rero umwanya ni gwanyu turaza kugenda tubaha makuru ya hirya no hino ariko twongera novuga twakira sinovuga niho haza gukina urukino gukirarane hagati ya Everton ndetse na equipe ya Liverpool ni urukino ruza kubera novuga ku kibuga ca Everton urukino gwari gwarasivye murabizi muri Premier League ni match kumbure novuga Liverpool shobora kuzikitwara neza kugira ngo bandanye yiharurira novuga inzira nziza yo kugana ugikombe match kiki hagati ya Liverpool Everton ni match ubona gute kubgawe kuko ni match ni novuga ni match mu misi heze yahoriza Everton itarukuntu ariko no musi mu Everton iri kwiragerageza novuga kugaragaza ubushobozi imbere y'indi migwi kumbure bigatanga icizere yuko ishobora no guhagarika Liverpool ni Everton mazimisi imeze neza nubwo muri FA Cup yakuwemwo hariya na bana mafi bikubusa ariko muri Premier League yari mazimisi vyigenzamo neza murazi ko yatsinze ibitsindo 4 ku busa umugwa Leicester City iri muhira igatsinda Brighton iri muhira kayitsinda ibitsindo ku busa vyumvikana muri Premier League bamaze inkino zitatu zikurikirana batsinda ata defete bafise vyumvikana yuko ari ikintu ciza kuri Everton iyi ni match ikomeye ni match y'amateka ni derby y'Masaside ubona yuko ni migwi iba mu gisagara kimwe ndetse ubona yuko itarabona ryiza kuko hari byabaye muri kahise kuri yo urabona ko Liverpool yavuye muri Everton byabaye nitwe bigaruka ko twifatira umwanya munini ariko no kuvuga yuko iyi match ni match itabaye kubera ivyikire vya ingere byari bimeze ariko ni match ubona yuko Liverpool iyi match ifise ko ikintu gikomeye ivuga ati gutsinda iyi match tugira amanota 9 kuri Arsenal aho urashobora kuvuga ati equipe irashobora ati turashobora kuba duhema gatoyi ko amanota 9 si make muri Premier League uba usumvya uwa kabiri rero mvuga nti Arsenal nayo novuga yuko muri no mwanya Arsenal imeze yakumye kwa Barcelona yari imeze ku munsi wa gatandatu kuri Real Madrid na Atletico Madrid ivuga ati aba banganye hama twebe turabingene tubegera kumbura Arsenal yashavuga ati Liverpool itsindwe kugira ngo tugume ku manota 6 Liverpool nayo ivuga ati tugatsinda iyi match ya Everton kuko Everton yoyo
nivyo narakubwiye ati na marivalite hagati ya Everton na Liverpool ariko Liverpool yavuga ati tugatsinda iyi match tuzoba dukreye écart itari no ku mugwi wa kabiri biduhe kumva yuko twotekana gato ariko si cyane kuko championnat iraca ibandanya rero iyi match ni match ikomeye kuri Liverpool ariko ni na match ikomeye kuri Everton yo kwihagateka ivuga ati dutsinze Liverpool twadukoza amateka kuko ni ikintu ni bwabo ni ya rivalite bihari ivuga ati dutsinze uyu ndetse no mu kibuga ca mbere ni honneur kuri twebwe ariko Liverpool nayo c'est un match à gagner à tout prix. Everton novuga ivuye iri ku ntsinzi novuga zitatu muri Premier League zikurikirana kugeza uno mwanya tuvugana guhera novuga kuri match bakinye na Tottenham Hotspur igenekerezo rya 19 z'ukwezi kwa mbere barayitsinda ibitsindo bitatu kuri bibiri baraza kuri Brighton iri muhira bayitsinda igitsindo kimwe ku busa ariko kandi Everton yarasubiye kwakira Leicester City Everton itsinda ibitsindo bine ku busa igenekerezo rya mbere ukwezi kwa kabiri muri derby Masadi nobwiye iheruka kubahuza nino equipe ya Liverpool hari mu mwaka wahera muri Premier League bien sûr nako nivyo hari mu mwaka uheze gato mu kwezi kwa kane yari match retour genekerezo rya 24 equipe ya Everton yasinze Liverpool ibitsindo biri kubusa muhira uretse yuko Liverpool tuyibona kubwo bushobozi avec novuga ubwiza bwabo muri no saison abakinyi babo novuga bariko bitwara neza notana nka Mo Salah ari mu bakinyi baba top scorer muri no mwaka eske Everton hano hari cishobora kuyaga imbere ya Liverpool hari cishobora kuyaga ikibazo nuko Liverpool iri on fire no kuvuga bari muri saison y'ibisazi byabo ni equipe imaze gutsindwa match imwe muri championnat yonyene muri Ligue des Champions yo batsinzwe match basa nabagavye iriya match ya nyuma Alonso ubundi bwo bari bagiye gufunika amanota yose kuri yose Liverpool ni equipe iri mu biye vyiza cyane ku buryo kiki nyimba hari uwo kuyitega atari Everton gusa aho ikibazo kizira ino ni derby burya kiki yavuze byinshi mugabo icatongeye ko nuko ni iri mu migwi ifise derby ihambaye cyane kurusha ama derby yose aba kuyisi no kuvuga mu ma derby ane aba kuyisi kwisi apani buraya Iburaya nibaza ko ari nayo ya mbere Iburaya ni ya mbere Iburaya niyo ya mbere ifisemwe ubukeba bwinshi kiki nawe ibaze aho Everton barizwa chaque saison naho Liverpool barizwa ni equipe zitabarizwa mu ntabwo ziri kuri niveau kuri standard imwe ntiziri kuri niveau imwe ariko iyo derby ni derby nyene imwe yatsumurira ni naho hava rimwe na rimwe ko Everton iza igakora mu jisho Liverpool no kuvuga ivyo byuko bakomeye bo ntavyo bazi n'ibiri mu mwaka weze narinda bikugiye ko babatsinze bibiri ku busa bana bakuye ku gikombe kiriya gihe Liverpool niho yatakarije n'amahigwe yose yo kuva ku gikombe bo ikindi kintu nayo ni nayo migwi ifise zegeranye kurusha iyindi migwi yose isangiye igisagara burya hari ya Goodison Park ni Goodison Park kwa Everton hamwe na Anfield ni stade zegeranye cyane iyo na kamera ya kame kumwe hejuru ubu bona vyegeranye cyane ni image badakunda kureka gutanga Everton rero kuba nayo ifise série de victoire kandi Everton nayo ifise experience kuko yagihagarika imwe mu migwi ikomeye muri no saison uribuka baragize Nile na Arsenal baratsinze Mengo City cyane bagize Nile baratsinze City no kubiraba neza sendavyibuka urumva Alonso rero ni Everton ufashe bwabukeba ufashe bwako cyakindi cyuko match bahuza na City tigera iba match yoroshe ico kirakwereka yuko match nono munsi Liverpool idashobora kubura nivyo Liverpool iri favori kuko ni equipe ikomeye imbere yabo irabasumba ariko kandi ni equipe nziza cyane muri no saison bigoye cyane kubona ishusho ya Liverpool itsindwamo mu rukino ikindi kintu kirimo anje nini nuko ari kirarane Alonso gishobora gusigamwa amanota 9 hagati ya Liverpool n'ababakurikira kiki yakivuze ikire kirahambaye cyane nta mufana wa Arsenal n'umwe atari ku mavi uno munsi asaba ko Liverpool yotakaza hariya burya kiki yo byo babibaye Roland nawe ibaza bayicinde
hanyuma muri weekend baje Arsenal gasubira gutsitana Liverpool gatsinda aho ibyigikombe biba biheze kuko acaba 12 uno munsi dufise ibiyaro byatandatu ahari ava match rero nibaza yuko kuneza ya Arsenal ariko kandi no kuneza yihiganwa rya Premier League Everton ibifisemo inyungu kuko biratangwa kuzamwo Alonso ubunebwe erega turiko tuvuga ivyo turi mu kwa kabiri ibaze mu kwa kabiri nk'iyo accident ibaye kwa gatandatu Arsenal gatakaza urukino rwayo Liverpool gasubira gutsinda abaye 12 ubunebwe buca buba ibintu tutamenyeye muri Premier League ikibiha izo bitangwe kubiharira rero Everton barazi yuko nabo mukeba waba hagaze neza muri no sezo amerewe neza cyane barazi ko kumutsinda bifisa agaciro kurusha no mu mwaka weze bamutsinda mu kwa kane kuko ni yari ni wa mbere bazovuga ati sawa gende yo Premier League yitware mugo twitwara gukoze mu jisho twibuka ko muri yale Liverpool yo yatsinze ino Everton ibitsindo 2-0 bitoroshe naho nyene arimwo n'igitsindo Everton yiruka yakinye neza cyane kimwe kubusa umunota wa 85 Musa araronka penalty ayiterekamwe biba 2-0 ni match tigera yoroha nubwo iyo migwi ibiri itabarizwa hamwe itabarizwa muri classement imwe Liverpool ibarizwa muri equipe zitwaye igikombe Everton habiba ishobora ibaze Everton kuva twacu ubwenge twebwe niturayibonije no muri zine zambe mugabo bikama bishushukore ni match toroshe ni match gyoshe cyane nibaza yuko no munsi kupara raporo ya match zihari Alonso benshi dushobora kuba twibereye muri Premier League kurusha Champions League benshi dushobora kuba twirabiriye ya Everton cyane abayifisemo inyungu nka twebwe ba Arsenal kuri Champions League tukaza turungurukanye biriko birabandanya biba hari yes nuko rero murumva ni derby novuga y'Imasa side hari derby ibidasanzwe namba Liverpool novuga iza kwitsinda mu cyakiriho nka manota 59 kuko ubufisa amanota 56 ariko Everton hari nayo nyene irakeneye gutsindira ino match kuko umvise ko iri kuri series 3 zikurikirana iri ku ntsinzi ifite amanota 26 iratsinda ikagira amanota 29 ikava mu kibanza ca 16 igafata ikibanza ca 14 birumvikana murumva rero yuko bizoba bidasanzwe namba